Bakunzi b'urubuga rw'intara ya Gitega turamukije twongera tubaha ikaze. Rusabwa kubungabunga amahoro no kuja mu makoperative yo kwiteza imbere ivyo vyashikirijwe n'umuhuza Edouard Nduwimana kuri wa gatatu Igitega mihuro yagirishije urwaruka ruva mu mice itandukanye harasizwe inyuma abagendana ubumuga butandukanye ndetse n'abava mu bwoko bw'abatwa. Urwo rwaruka rukaba rwaje ruva mu ntara za Gitega, Karusi kugira baganire kuhara rwaruka mu gukomeza no gutsimbataza amahoro n'umutekano, kugabanya amatati mu bene gihugu hamwe no gukomeza iterambere. Edouard Nduwimana avuga ko ibice birenga 65 bigizwe n'urwaruka, ivyo bice rero ngo rushobora kuba intambamyi canke akarusho ku gihugu. Urwaruka rero iyo rubaye rwinshi ataco rukora haca haduka amatati, ariko kandi iyo ushize inguvu hamwe ruba isoko y'iterambere. Yamejeje ko atawobideha ko ubu gihugu c'u Burundi kiri mu mahoro, ari naco gituma dutegerezwa gukamisha ayo mahoro n'umutekano ibikorwa vy'iterambere. Yasavye urwo rwaruka mu butandukane bwabo gukoresha inguvu n'ubushobozi bafise mu kwiteza imbere, aca basaba kwirinda gukoreshwa agasakisaki n'abanyepolitike baza kuri bo barondera inyungu zabo nk'uko vyagiye vyibonekeza mu bihe vyarenganye. Cyo gituma rero urwego rw'umuhuza w'abarundi cyo kimwe n'izindi ndongozi twifuje gutunganya inama mweniyi kugwaruka ruhurikiye mu bisata bitandukanye kugira ngo tubandanye twibukanya uruhara rwanyu mu gutsimbataza amahoro n'umwumvikano w'igihugu cyacu cy'u Burundi, kuko tudakekeranya yuko ugwaruka uko mwifuza ko igihugu cyacu kimera niko comera, haba mu mahoro, haba mu mutekano, haba mu iterambere, haba n'umubano mwiza mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Uko mwokwifuza ko bigenda ku gihugu comera kucoza ikamera. Muri make rero novuga yuko uru ruganda ahanini icyo novuga rugamije kuri mwebwe kugwaruka, novuga yuko icyambere na mbere ari ukubandanya tubahimiriza kubungabunga ayo mahoro n'umutekano. Icya kabiri novuga nicyo kubahamagarira gukomeza urunani hagati yanyu no gukorera hamwe kugwaruka biciye muri ya makoperative. Icya gatatu uruganda ruba rugamije kugira ngo tubandanye tubahimiriza kandi twongera tubibutsa ikiruta ikindi mu gihugu. Ikiruta ikindi muri byose ni igihugu cyacu cy'u Burundi. Igihugu cyacu cy'u Burundi kuko aha turi ngaho ko twitwa Abarundi, byumvikana yuko turinda kwamirira kure icyo cyose tuje bishaka kuzamura igihugu cyacu cy'u Burundi. Ikindi novuga kugira ngo tubandanye turabira hamwe ingene urwaruka mwohanahana ibyumviro hagati yanyu. Aha muhuye muri abanyakaruzi muri n'abanyagitega, nkumbure hariho bamwe bishobora kuba byaragoye muri bicange bibiri. Nakaryo keza rero kugira ngo tubashyire hamwe muhanahana ibyumviro bibafashe no gukarisha ubwenge kuri ibi cyane kuri biriya. Muri make rero novuga yuko ari inama iza yunganira izindi nama zagiye ziraba kugira ngo twese hamwe dukorere hamwe kandi umwe wese mu byashoboye. Bamwe muri urwo rwaruka bashije ivyo bikorwa kugira amahoro n'umutekano bitsimbatare mu Burundi. Bagarutse ku ikumirwa rya bamwe bivanye n'imice baba barimwo, aho basaba ko ivyo vyosozererwa burundu. Umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yarangije ahamagarira urwo rwaruka kumenya yuko nko by'iterambere rusange bitaraba imigambwe, ahamagara kubyitabira kuko ari byo soko y'iterambere rirama. Ibikorwa by'iterambere rusange ntabwo kuba tumuganiriza ibikorwa by'iterambere. Ndashima yuko irango mu vyumviro biriko birashyikirizwa mu minsi iza ibikorwa rusange mu migambi y'igihugu, mu migambi y'ibitatuja kuri panasonale babijemo uburyo Umurundi wese ndetse no kubigashingiro ibihamagarira Umurundi wese mu ngingo ya 74 kuko bagende basome Umurundi wese mu bikorwa byinshi ategerezwa guterera agacumu k'ubumwe mu kubaka no guteza imbere igihugu. Hariho bavuga Umurundi wese yumvikana yuko abinjira yuko ari kuba by'umugambi w'ubutegetsi yuko baba ariko barashaka kujya abandi ko mu nyuma y'ibikorwa mwene izo hahita hakaba inama zitandukanye z'umugambwe benshi mu bitozi cyane ngo uragenda mu bikorwa hageze iyo nama y'uko ibaho yagatorwa
tubibutse ko mushobora gukurikirana amakuru y'urubuga rw'intara ya Gitega mu guca kuri page Facebook mu kwandika Province Gitega, site web www.provincegitega.gov.b, ku rubuga rwa Twitter @Gitega, eka ndetse no kuri chaîne YouTube GTG Web TV. Turashimiye ko mwadukurikiranye, ntimwibagire gukunda iyi nkuru, kuyikundisha abagenzi banyu no kuyibasangiza. Murakoze.